ndakena cyane kugeza aho n'impuzu zose baziba nari mfise abantu baraziba twazana iki sigana ipantaro imwe n'ishati imwe. Ndibuka ko naje amesa mu ijoro nkambara mu gitondo, hageze igihe ni sentire nambaza irahera. Nigira inama rero kuza ndambaza imigozi y'ibitoki, bijye bitoki murabibona ukagenda ugakura ku mugozi nkambaza ugakura ku bihunda n'ibihunda hajya n'ibitoki bijya bya ruguru biba bizuga ugakura ku mugozi. Hanyuma iriya migozi rero ntigira ibanga bucya ntigira ibanga. Nibuka ko kimwe hageze saa 8 umugozi wumye, ndiko ndavuga ubutumwa nafashije ishingiro ryafashijwe. Umva waramanga avuga ubutumwa kwa Mungu. Hanyuma rero ndiko ndavuga ubutumwa wa mugozi uracika. Ico gihe umugozi uracika. Nico gihe wifashe gute ashobora kwibagira. Ipantaro umva nari nambaye yari nini n'umuntu yari yingabiye w'umudirecteur w'ishure ry'ahantu. Hanyuma rero yari nini, murazi ko umugozi ucitse yategeza gucira nk'ikoro. Ariko buriya nabwiye abantu ngo Imana iducana mu bugaragwa ikaduhana systeme zo kuba mu bugaragwa. Nahise numva umuka w'Imana mpaye aga systeme arambwira ati egamira kuri arutari. Murabona rero arutari za ruguru zubakishije amatafari. Ntabwo ari ubu tuti bwa VIP bwo mu gisagara. Kari kubakishije amatafari. Mitandegamira byihuse igiye gukoroka ngo abantu bayibone, mitanegamira ya rutari rayifata nkomeza kuvuga ubutumwa. Ariko ko bari banze kuvuga ubutumwa ngenda bakabona nguma mpagaze batazi sanovapa. Basitenda mbwira ni rero ndagomba dufukame tube abafiance basengeye. Amen. Erega nuko byagenze, nta hindi etape y'ukuresha abayeho, nuko byagenze duhita turafukama basitera dusengera tubafiance bagize nte basengeye. Hari mu kwezi kwa 4 Imana ishivuga ko dukora mariage itariki 9 z'ukwindwi uwo mwaka nyene, inyuma y'amezi 3. Nyuma y'amezi 3 wawundi yamaze umugozi, wawundi nta nifurisheta afise, wawundi bakumupfakazi. Murumva ko Imana yacu imeze. RIB TV ndabaramukije, diniteka ryo kubaha ikaze no guha ikaze umushitsi wacu no munsi yatugendeye muri studio yacu ya RIB TV. Reka tumwakire. Karibu. Murakoze, ndabashimiye. Mutwidondore. Nitwa Niyontegereje Prosper, n'umwungere wa Ministère de l'Unité, Compassion et Repentance, umusamariya w'imbabazi ku isi yose. Mukozi w'Imana, mubanze mudushire mu biganza vy'Imana. Niwo muco wacu yo tugendewe n'abakozi b'Imana, turamaza tugasengera igikorwa, hama muco meza mudushikirize intahe yanyu. Karibu. No muco w'Abaheburayo. Turagushimiye mwami Imana, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye ko waturinze kandi watugiriye neza, tukaba tugiye kuvuga ibyiza wadukoreye, izina ryawe rishigwe hejuru. Ubane natwe uduhe umugisha, utunezereze, imbaraga zawe zitugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu rero mudushikirize intahe yanyu. Muri RIB TV turakira intahe kugira ngo zishobore kubaka abandi. Hari gihe uba waraciye mu bintu bikomeye bigafasha bari ko barabicamo muno mwanya. Ni karibu. Murakoze cyane. Umuntu mu buzima agira intahe nyinshi, ariko nagira ngo mere ku ntahe ndi umwana muto. Navutse iwacu mvuka mu Rutana muri commune Giharo zone Muzi. Navutse mvukira mu muryango ukijijwe wasenga. Hanyuma mama wanje abyara umwana wa mbere arapfa, uwa kabiri arapfa, n'uwa gatatu arapfa. Byukuri iyo bigenze ko umuntu naho yabasenga asa n'ubutaye ivyizigiro. Hanyuma rero mama afata umwanzuro wuko agomba kuduga umusozi agasaba Imana umwana agomba kubaho. Abwira n'Imana ko uwo mwana Imana nimuha uwo mwana azokorera Imana. Ni naho mazina yanje ava, nabwiye ko nitwa Niyontegereje Prosper. Avuye gusenga ku musozi yarafise agahinda k'abana yabuze, birumvikana ko baravuka bagaca bapfa. Ahura n'umuhanuzi cyangwa uvugishwa n'Imana
amubwira ko Imana imuhaye umwana w'umuhungu kandi uwo mwana w'umuhungu azoyikorera. Bihurirana rero n'umuhigo mama yari yarahize, aca aranyita ngo niyo ntegereje, ndategereje ko izomumpa kandi ko azobaho we. Nubwo abandi bagiye wazobaho, aravyizera. Kwizera ni ikintu gikomeye. Hanyuma mvutse rero anyita niyo ntegereje. Yego ni jewe. Oya, ni jewe naciye mvuka, ni jewe ndahari. Nubwo nyuma yanje haje abandi, hazamwe abakobwa n'abahungu, ariko ni jewe naciye mvuka. Urumva ko nivyo Imana yari yaravuze cyane, ndisezerano. Niko vyagenze cyane. Imana yacu iravuga igashitsa. Nariko ndavuga rero ko naraje gukura nk'abandi, hanyuma ndiga ku ishure. Maze kwiga ku ishure nkura banyigisha Imana. Nkunda kubwira abantu ngo ni byiza ko abavyeyi twigisha abana bacu Imana, kuko dushobora gusigira abana ubutunzi, ariko bitandukanye nuko dushobora kubasigira Imana. Ubutunzi bushobora guhera, ariko Imana tubasigiye ntihera. Banyigisha Imana rero, ndayikurikira, ndasenga. Twari dusenga mu groupe biblique, nka umushefu wa groupe biblique. Hanyuma hagera igihe ku amashure yibanze aheze, ndavuga primaire na secondaire. Hanyuma nja kwiga ishure y'ubucamanza. Nyuma tuje impejeje amashure, Imana imbwira ko inkeneye ngo ndayikorere. Murumva ko Imana ari ikurikiye rya jambo umuvyeyi yasezerana. Hano iyo ndahageze mbwira abantu ni byiza ko iyo dusezeranye dushitsa ibyo twasezeranye. Igituma ndabivuga nuko mama yari yaremereye Imana ko ninavuka zokorera Imana. Hari igihe Imana itubwira ibintu bigoye. Navuze ko mpejeje ku ishure, Imana yacimbwira ko inkeneye ko ndayikorera. Ariko mu by'ukuri mama yari afite inzozi ko ngomba kubandanya kuri kaminuza. Kandi nari mu ncabwenge z'ishure no mu muryango. Rero ibyo bimaze kuba, ikintu cyabayeho nuko naniganye n'ijwi ry'Imana cyane. Hagera igihe saba Imana ibimenyetso, rimwe nkabona umumarayika aje afise inkota na Bibiliya n'icumu, akabimpa akambwira ngo genda ubwire abantu ubutumwa bwiza, genda ukura abantu mu vyaha. Nigana nabyo. Hanyuma ndabibwira abavyeyi banje, ndabwira nti Imana yampamagaye. Birumvikana papa ntiyari akihari, kuko papa yari umukozi w'Imana, yamaze kwitaba Imana. Ndabibwira abavyeyi banje. Warasigaye ni mama. Mujyanyi wacu iyo badata wacu bahari bafata ingingo mu muryango. Rero ntibantahura, barambwira ati oya, nta Imana ishobora guhamagara muri ubu buryo, ifoke ubanza kubandanya ugaheza kaminuza. Kandi nanje niko navyumva. Ariko mu by'ukuri ijwi ry'Imana rirambuza amahoro kugeza aho mfata ingingo. Fasha ingingo rero gukorera Imana no kuyumvira, kuko Imana yampamagara nje gusemerera mu mihanda, mu mabarabara, ku masoko, mu mahopito. Nuko umuhamagaro wanje watanguye. Kandi ntabwo byari bihe byoroshe, numva umuriro waka muri jewe. Iyo ntabikora naragwara. Iyo ntaje gusemera ngo mvuge naragwara. Na igihe cyose ntaba ndiko ndakora kubaca Imana yambwiye nacangwara, nagira umutwe udahera iyo ntariko ndakora kubaca Imana. Hanyuma rero fashingo y'ugukorera Imana yambwira ati nyumvira unkorere. Maze gufata iyo ngingo, iwacu bafata ingingo ko ntemere no kongera gukandagira iwacu. Abo barabakizwa. Mama wanje ari umudiyakoni mu ishengero, kandi umva ko yari afite ibintu yavuganye n'Imana. Cyo navuze ngo ni byiza. Yaravyibuka. Ariko akaraba inyungu z'umwana wewe, urumva ifura. Nawe niwe yari yakwatuye kivi. Yabinyatuyeko. Rero bimaze kugenda uko fata ingingo, kuko ijwi ry'Imana burya ni ikintu kibuza amahoro umuntu kuruta ibindi byose. Imana irambwira ngo genda ku mupfakazi yitwa Elizabeth. Muramusoma muri Bibiliya ko Imana igeze kubwira Eliya
kugenda ku mupfakazi w'Izerefati. Je Imana yambwiye ngo genda ku mupfakazi yitwa Elizabeth wo mu Cankuzo Ikigamba, numvije uko nyene hari hafi yanyu. ntabwo hari hafi kuko jewe mvuka mu Rutana muri Giharo. Cankuzo nayo iri kure cyane, bahazi ni kure cyane. Irambwira ngo Elizabeth azohora akugaburira, uzobana nawe kugeza ukoze mariage. Ntiwari umuzi? Oya, sinari ndamuzi, yasengera ku ishengero rya Methodiste, naje kubimenya mu nyuma. Yarafise abana bakuze birumvikana, abahungu n'abakobwa, niho Imana yambwiye, ariko n'umuntu yakunda abakozi b'Imana. Wow. Yari umukecuru, yarashaje. Hanyuma rero ndabyibuka ko natekeye ndafunga, kuko Imana yambwira ngo ngutumye mu ntara ya Cankuzo ushikire ko umupfakazi ibyo uzokora nzobikwereka. Ndatekera mvi wacu nkuko ramwe gusinzogaruke, ndagenda shikayo wacu hari abakozi, mama yarafise amahera, ariko ndagenda. Maze Imana none yakubwira gute, mu buhe buryo? Yarakwiyereka mwijoro, yarazi kakubwira ukumva ijwi ryayo, byagenda? Imana akunda kuvugana nanje mu buryo butatu. Bwa mbere yaza mu nzozi, ikaza mu nzozi, akagira ivyo mbona, nkaba ndi kubwira abantu ubutumwa bariko barihana, bava mu byaha. Ikindi gihe yatuma abahanuzi, nk'ubu ndi nk'ahantu nkahasanga umuhanuzi turahuye, nkambwira ati wewe nutumvira Imana uzohura n'ibibazo. Hanyuma ikindi gihe naco nkagira iyerekwa, kugira abantu badatandukanye inzozi n'iyerekwa. Yerekwa ushobora kubukanura ukabona ibintu, nkabona marayika. Mubu wicaye ngaho ukabona ibintu. Nkabona marayika agizene araje, arankuba arampagurukije ngo haguruka ugira ubutumwa amahanga, kuko Imana yambwira ko impagurukirije amahanga menshi. Rero icyakurikiye nuko Imana yo mu ijuru yafashije nkava ngaho, ndagenda je Ikigamba ntaza aho ngiye. Hanyuma nshitse ahantu bita Ikigamba, Imana inyereka ahantu nkata, nshitse nsanga uwo mupfakazi ariho arahari. Aho hantu ninjiye n'ahantu bubaka ingo z'iyango za ruguru, ambonye aratwenga. Kandi yitwa Elizabeth nyene cyane. Aratwenga, arambwira ngo nari narakubonye mu nzozi, wowe uri umukozi w'Imana. Ngo Imana yari yarambwiye ko hari umwana nzokwatira w'umukozi wayo, sanga confirmation y'Imana. Nuko rero nabaye ngaho cuba amahoro cyane, mba amahoro. Ariko ndakena kuko nawe yarakenye mu by'ukuri, yari umuntu akorera Imana ariko akenye, afise n'abana benshi birumvikana, abantu batungwa nuko barima, nawe ariko arasaza. Ndakena cyane kugeza aho n'impuzu zose baziba nari mfise, abantu baraziba, twazana sigana ipantaro imwe n'ishati imwe. Ndibuka ko naje amesa mu ijoro nkambara mu gitondo, kubera ko namesa njyana, namesa nako nshanja kuryama zikarara ziruma. Hari ukuntu twazikanyura tukazikanyura kugira uvyukeze, kugira ngo vyuke. Imana ni nziza. Ariko Imana ikavugana naje ikambwira nzokwambika, nzokugirira neza, komeza unkorere. Rero icyakurikiye nuko nakomeje gukorera Imana, ndasemerera mu mabarabara, abantu barakizwa, habikanguro. Imana itugirira neza. Hanyuma abakozi b'Imana hari mu ishengero rya Methodiste bamaze kubona ukuntu ndiko ndakorera Imana, nabo batahura umuhamagaro wanje. Hanyuma baransengera mu muvuga butumwa. Maze kumuvuga butumwa ntangura kuja ndigisha mu rusengero, abantu bagafashwa, ingabire z'Imana zigakora. Bimaze kubuko ikintu nashaka kuvuga cyane, nashaka kuvugana n'umuntu ariko akorera Imana, wavuganye n'Imana. Nta gihe na kimwe Imana izotuzeza amabanga yayo akomeye itaratwigisha. Nkunda kubwira abantu ngo inzira ije Kanani ica mu bugaragwa. Amen. Icyo gihe narakibonye, mba mu bugaragwa bwo kubura icyo nambara, mba mu bugaragwa bwo kubura icyo njya. Urumva ko umupfakazi agaye buri byo tugaburira. Iwacu abakozi bajya. Hanyuma icyo nibuka gikomeye nuko hageze igihe ni sentire nambaza irahera. Nigira inama rero kuza ndambaza imigozi y'ibitoki. Bijye bitoki murabibona, ukagenda ugakura ku mugozi nkambaza, ugakura ku bihunda. Ni bihunda hajya ni bitoki bijya bya ruguru biba bikuzuga, ugakura ku mugozi. Hanyuma iriya migozi rero ntigira ibanga bucya. Nigira ibanga. Nibuka ko kimwe hageze saa 8 umugozi wumye, ndiko ndavuga ubutumwa nafashije ishengero ryafashijwe. Umva barampa nkavuga ubutumwa kuwa Mungu.
hanyuma rero ndiko ndavuga ubutumwa wa mugozi uracika mu izina rya Yesu. uracika umugozi uracika ucika ndi kuri rutare kandi ico gihe nambara igipantaro umuntu yangabiye kinini uri ibihe nkundabwira abantu ngo ibihe birakwambika bikakwambika binini uri muto muto. Nari muto muto cyane kuburyo napima nk'ibiro 40. Waranze ico gihe duhuye ntiyapfa kumenya kuko Imana yarambwira ngo zokuvyibusha. Yarabimbiye no mpamvu njambwira je shobora kwikanga diabete ngo nikanga iki mbyibusha uko Imana yambwiye. Ko nibuka ko hageze igihe ndanavyibuha ndenga hano ngeza ngira Imana toya atigabanyaho gatoya. Gabanyaho gatoya basha kwiterura ntambiga isirimbo ko umuja ntambiga isirimbo nkumva ko byagiyemo. Rero ico gihe umugozi uracika. Nico gihe wifashe gute ashobora kwibagira ipantaro umva nari nambaye yari nini n'umuntu yarayingabiye w'umudirecteur w'ishure ry'ahantu. Hanyuma rero yari nini murazi ko umugozi ucitse yategeza gucira nk'ikoro ariko buriya nabwiye abantu ngo Imana iducana mu bugaragwa ikaduhana systeme zo kuba mu bugaragwa. Nahise numva umuka w'Imana mpaye aga systeme arambwira ati egamira kuri ya rutare. Murabona rero arutari za ruguru zubakishije amatafari ntabwo ari ubu tuti bwa VIP bwo mu gisagara kari kubakishije amatafari mitandegamira byihuse igiye gukoroka ngo abantu bayibone mitanegamira ya rutari rayifata nkomeza kuvuga ubutumwa ariko ko bari banze kuvuga ubutumwa ngenda bakabona nguma mpagaze batazi Sanovapa abantu bakabona ko ari ikintu kitagana ariko ntibemenye icari cyo. Ndashima Imana kwigwa ibiduha systeme zo kuba mu butayu. Amen. Ndegamira ndabwiriza ndaheza girumvika ko naciye nyarutsa umwana agomba kurangiriza ko siko narangirije ko hanyuma turasenga Imana. Ico gihe Imana imbwira kandi ga systeme ndi bukoreshe yambwira ati uhengera abantu bose basohotse abariho uza gusohoka. Bantu bakaza kundamutsa nkaguma negamiye rutari kugira ngo yapantaro ntigire nisarisha. Nivyo bihe rero vyabaye ibihe bigoye. Uwo mugozi ureka kumbikira ibanga ndavuga nti ko bimeze uko nta kibazo reka nihangane kuko Imana yavugana nanje kambwira ngo nzokwambika nzokugirira neza ariko twari mu bihe bigoye. Amen. Ndashima Imana. Ndashima Imana hari ibintu ubu utarabona ariko ukabona n'ibimenyetso. Ukabona ibimenyetso by'Imana yakoze. Nuko ico gihe ndahindura system. Abane ko uyu mugozi rero utabikibanga. Reka ndondera umugozi ubikibanga. Cha ndondera umugozi murabona bijye birato vyaheze. Ari ukuntu babita bakabitana n'imigozi. Ndavuga ntuyu wowe uzombikira ibanga. Duhana amasezerano n'uwo mugozi. Mwumva ko uyu mugozi wowe uzombikira ibanga ko ntucika. Ndawambaza. Maze kuwambaza nawo wambikiye ibanga amezi 3. Ku kwezi kwa 4 ibanga ntiwabika ibanga. Byagenze gute? Nambara ishati ndende urumva twambara ibintu abantu batugabira. Ishati nini cyane ndende hanyuma iyo shati akaba ari nini cyane. Rero sinasobeka ico gihe. Ndabwira abantu ngo ibihe byatuma udasobeka. Bene nubona abantu badasobetse ntibaze ngo bose nabo bashaka gusobeka. Eka da shobora kuba ari ibihe. Shobora kuba ari ibihe hari ibihe bituma udasobeka kugira ngo abantu batabona ko utambaye sentire. Hari ibintu bituma udasobeka kuko nta ufise usobekera. Ibihe rero bikwereka ukuntu wambara. Hanyuma sinasobeka nafite urushati rurerure cyane urushati rurerure nkaza nirinda kuduza amaboko ko twari ahantu twari twuzura mpemuyera ngo twari dukenye. Waruzura mpemuyeraga mpemuyera kumva ko yuzuye tugasimba ariko jewe narabwiye umugozi iti amasezerano duhanye wowe uzombikira ibanga ariko nanye ntabwo nzohora nsimba nduza amaboko. Niyo natera haleluya ntabwo naduza amaboko ahubwo nagira nti haleluya. Haleluya. Abantu bakibaza impamvu batayizi. Hari utuntu tubika mu ibanga tukatumenya namwe n'Imana mu ibanga. Buriya abantu bagendana utuntu bazineyemo n'Imana mu ibanga. Kandi Imana yo ntabwo imeze nk'abantu. Itubikira ibanga. Wabwira umuntu heje ukabisanga imbere ariko Imana ikubikira ibanga. Imana ishimwe. Amen. Ndavyibutse. Hanyuma uwo mugozi wantereye ibanga gute? Ariko ni wantereye ibanga ahubwo nije nagutereye ibanga. Twagiye mu bihe byiza tugiye mu bihe byiza tutambiga igisirimba turasirimba nuzura mpemu yera ije nayiko ndigisha mpita ndavyibagira nuzi ibiganza nti haleluya ndazamura amaboko cyane maze kuyazamura wa mugozi hita urafunduruka
umva ntiwacitse wo ko ntibari gucika wahise ufunduruka urarebareba. Abantu bose mu rusengero icyo gihe urumva ko Imana yaheruka kuma umufiyanse ari ngaho n'amaboko ari hari, bahita babona wa mugozi. Wow. Bahita babona wa mugozi. None umufiyanse uri mu bukene nk'ubwo ko tuzi ko aho iwacu abantu usanga bibagora, wamuronse gute? Ni ntaho ikomeye cyane ndende ariko umufiyanse narose namuhawe n'Imana. Ibihe nari ndimwo mu by'ukuri hari ibihe bituma utavuga. Yego. Hari n'ibihe bituma abantu batana gusuhuza. Nawe ubwawe ukica. Ugahindura n'akayira. Umuntu yigeze kumbwira ngo yari afite ideni umuntu ahindura akayira amezi 6 yose. Rero ibihe nari ndimo sene gushobora kuresha. Ariko Imana izivugana nanje ndi ku musozi witwa Mahanga wo mu Cankuzo, abantu bawuzi bahora bawusengera ko n'umusozi basengerako. Imana ivugana nanje irambwira ngo witegure gukora ubukwe. Amen. Ndayibwira nti nta bukwe nagusabye ko ibihe nari ndimo ntabwo byari byo gukora ubukwe. Irambwira ngo impamvu ni 3. Icyambere ngira ndakubahisha. Icyakabiri ngira ngo urugo rwawe. Icyagatatu hari ibikorwa ngiye kuguha bizosaba ko uzo ufise umugore. Kuko abantu baraza ngo ndabagira inama kandi ndi umusore. Abantu bubatse. Imana imaze kwimbwira ndayibwira ati ko bivuze rero wowe uzoreshe. Ko jewe sinoja kuresha. Ntawonyemera. Ntawonyemera. Ahubwo muri iryo joro ndi kuri uwo musozi ihita inyereka filime ya mariage. Nyereka n'umukobwa irambwira ngo uyu yitwa Bernardine ni nawe turi kumwe, Imana imuhezagire. Wow. Ni umukobwa yari afise indero nziza y'ikirundi. Amen. Ahantu twaba kuba umwigisha waba uri umuntu ukomeye. Yarigisha, yari umukozi wa leta amaze umwaka umwe yigisha. Yari afise umuhunga mutereta, yari jera wa banki wa Interbank. Kandi yari afise imodoka. Rero je Imana imaze kubinyereka ndavuga ati ibi sibyo. Izi ni inzozi z'ibyo umuntu ngira ngo aba yarushe, ariko nkavuga ko ntiyumvira kurongora bije gute. Kubera ko narinzi ko afise umuhungu amutereta kandi yarakiri muto wo mukobwa ngo sinaye kuvuga ngo yarabuze umugabo. Nuko byagenze. Rero ndabwira Imana nti niba ari wowe sinzokwigira nje gutereta. Ntabwo mvuze ko gutereta ari icyaha, kuresha ari icyaha, ariko jewe sinigeze ndesha kubera ibihe nari ndimwo. Nabwiye Imana ngo sinoja kuresha. Ntawonyemera. Umukobwa yarazi ubuzima bwawe. Wabana hafi. Yarazi ubuzima bwawe. Abantu bose bari bazi ubuzima bwawe. Nta ni furusheti nari ifise. Twambaraga nta ni sentire wari ufise. Ekada. Twambara hari birato byacomeka byeboye bo bagura 2,000. Sinzi umuntu yarabinguriye. Ibyo nambara. Urumva uwo ni umukozi wa leta ni umufonctionnaire uwo mubwira ngo yambo. Oya. Ahora bimbwira ko we yari afise amakuru Imana yaramubwiye ngo uriya Prosper ni wazokubera umugabo. Noneho ngo tugahura agiye ku kazi nanje zindutse ku rusengero ko je nakora ku rusengero birumvikana. Agahita Imana imubwira ngo nguyu umugabo wawe musuhuze neza. Agahita araba hirya karengana. Nawe ntiyavyumva. Ntiyavyumva. Kandi yumva birumvikana. Basi rero ico gihe manutse mvuye ku musozi nshitse muhira icanyeretse ko ari Imana. Burya Imana nivugana nawe uzuyibwira isubira ivuge. Ntivuge rimwe izisubira ivuge. Njyamye mu masaha 10 numva umudamu yitwa Marie Eva arahamagaye ku idirisha. Arambwira ngo nabonye inzozi. Mbonye uri kurambika impeta umukobwa yitwa Bernardine. Wow. Uwo munsi nyene ncanamubwira ko nta na kimwe ndabizi ko kuko nari nzi ko abakizwa rimwe na rimwe hari abakizwa bagira urusaku. Ubu ndamubwira nti ibintu azahita aja kumubwira. Nti sawa. Ngira ngo ni Imana ndamwereka mu gukekeranya. Agumaho rero amaze kugumaho uko byakurikiye. Yego. Reko ndavuga ko uwo munsi uwo mugozi uracika imbere ya fiance na maboko urafunduruka. Hanyuma jewe nika mva mu mpemu urabona ko ari gumenga tuba twasinziriye. Yego. By'abakizwa n'ubundi no gusinzira mva mu mpemu abantu bose bari ko baratwenga nkibaza ngo no gufashwa kumbe babonye wa mugozi. Wow. Basi bica bigenda uko nagira ngo se nkumbure nkuja guheraheza mbabwira uko Imana ikora ibitangaza. Ego. Twari mu buzima bugoye. Nkunda kubwira abantu bari mu muhamagaro tuje twihangana Imana ivugana natwe tugume mu muhamagaro w'Imana. Amen. Ni gute rero Imana yaje kumpa uwo mufasha. Ndumva ariko nosozera. Ego. Ubwo buzima bwo bwarakomeje burakomeza kugeza ndose urugo kw'iwanje. Mbaho nyene nibuka ko umunsi wa mariage
ngewe murazi ko harira abageni ni jewe narize. Wow. Ntarizwa nuko nkoze mariage, ahubwo ndizwa n'ibintu Imana ikoze. Byagenze gute? Yagukoreye ibiki? Ibyo yankorera ibyo ngiramvuke. Uko byagenze nuko. Maze kubwira Imana niwe uzoresha, Imana yarareheje. Imana yarareheje, nukuri Imana yarareheje. Byagenze gute? Uwo mukobwa yari asanzwe asengera aho nasengera. Yego. Muri Methodiste. Hanyuma tumaze kuba dusenga, jewe nari umuyobozi w'amasengesho, urumva ko bari barampaye agaposta. N'umuyobozi w'amasengesho nawe yari asanzwe ari umusenzi. Twagira ibintu bita makesha. Hanyuma Imana ituma umupastori wari mu Kayanza. Aza ariruka, ntiyavuze izina, wenda twari kugira amakenga, ahubwo azavuga ko Imana yamutumye ku bantu Imana yavuganye nabo ntibayumvira. Ko Imana imubwiye ko abantu bumvise ijwi ry'Imana ivugana nabo bakanga kumvira iryo jwi, kandi naho byari bigoye batazoronka umugisha. Akibivuga umukobwa urumva we yarabibitse mwibuka ko ntiherigeze ambwira ko Imana yamubwiye ko tuzokubaka, kandi deja yari afise umuhungu amurondera afise imodoka. Kuronkora rero umuhungu afise imodoka atari nimwe iwabo bari batunze abahungu, uvuka mu Cankuzo Ikigamba kubahazi, cyari ikintu gikomeye cyane. Cyari ikintu gikomeye cyane. Yego. Imana ikaje ivuga nawe uwo munsi re mwijoro, uwo mukozi w'Imana avuze uko. Yari yicaye hirya, numva ararize. Uwo turi kumwe madamu wanjye, numva ararize. Akoma induru, arasohoka. Asohotse, pastor arasohoka. Yaraturongoye icyo gihe. Hanyuma mbona hasohotse n'umudiyakoni. Bamaze gusohoka, inyuma y'iminota nk'itanu mbona barampamagaye. Bampamagaye ndavuga ati ubu se abakobwa basigaye babeshera abantu, ubwo uyu mukobwa urumva pastor yasohotse, umudiyakoni aje guhamagara, bati se umukobwa agira mbeshere ko naba narasambanye kweri na hari ko nta n'ikintu jewe hari ibihubamwe ukumva ko nta kikwagiye. Ariko numva Satani arantambye ati uragowe, ti barakubesheye. Urumva pastor yasohotse umuntu akararira, umudiyakoni akaguhamagara ati ngo wowe ukenewe nibyo. Ariko ngeze mu muryango sohoka, numva mpemu yararambwiye ngo wambwiye ngo wabwiye Imana wikurehereze, ngirakurehereje. Ndavuga ati amin. Sohotse ngeze aho bari bafukamye nyuma y'urusengero, sanga umukobwa ari karira n'ibisero byamanutse. Pastor arambwira ati Bernardine nagukeneye. Nibiki pastor? Umva je naramuvuga butumwa. Yego. Aratangura umukobwa ati urabizi ko ntabuze umugabo, ndacyari muto. Uri Imana irakomeye. Urazi ko n'umukozi wawe. Byose arabikwimutse. Arabidora. Ati ngomba nihane. Niba utanashaka kuzontwara, uzihebere nta mugabo muze, ariko je nshaka nihane. Nihana. Ngo Imana yambwiye uzombera umugabo. Ico nihana niki? Nuko hageze niye nkacira amata hasi nkabisuzugura. Kandi numva ko ari Imana. Rero ati rero ngo mumbabarire bwo gusuzugura ijwi ry'Imana, naho wowe tutobana ariko nihane. Umbabarire. Uko iminsi yose twahura sinashaka no kukuramutsa, numva ushisha, sinumva ko ushobora kuzombera umugabo. Yo nahise nuzura mpemu yera. Atarandehereze. Nkambi gisiri. Ati Imana nibiye guzindehereze. Iraheze. None iradehereje. Data hari ibintu buriya bituma hari gitangaza Imana ishobora gukora, kigatuma imbaraga za mpemu yera zizamuka muri wowe no kwizera. Yego. Rero bitandatamba ndamubaza ariko incuro ndwi uko nari ndabizi ko afise umufiance. Afise iyo modoka, ona ndahaca. Imana ikambwira ati nubwo ubona yaje kumuresha afise imodoka, uriya mugore n'uwawe. Imana iravuga. Hanyuma yenda mubaza incuro ndwi, ni Imana yabikubwiye atego. Ni Imana yabikubwiye incuro. Cambira pastor, amakuru nenda afise. Amagara witwa Marieve. Amagara wa muhanuzi ndabwira ko byagiye. Pastor ndamubwira ni rero ndagomba dufukame tube abafiance basengeye. Amen. Erega nuko byagenze. Nta hindi etape y'ukuresha abayeho, nuko byagenze duhita turafukama. Pastor yadusengera tubafiance bagize nte basengeye. Hari mu kwezi kwa kane. Imana ishivuga ko dukora mariage itariki 9 z'ukwindwi uwo mwaka nyene. Inyuma y'amezi 3. Inyuma y'amezi 3. Wawundi yamaze umugozi, wawundi nta nifurusheta afise, wawundi bakumupfakazi. Wow. Murumva uko Imana yacu imeze. Mu byukuri ibivuze
jewe nahise nsohoka nako ninjira ko nari umugozi wa Sede ntangariza abantu ko itariki 9 z'ukwini mfise urubanza rwa mariage. Abantu bose bajyana inzara mu rusengero. Umwe w'umugoti ati umukozi w'Imana aravangiwe. Yego. Ariko sinababwira impamvu n'ibyo tuvuye ariko ndababwira ni nagira mbahe itangazo ko itariki 9 z'ukwindwi mfise mariage. Ni wababwiye n'uwo muzoyigirana. Imana rero burizo gukorera ibingana n'ivyo wizeye. Yego. Izo tariki nashaka kuzatura kuko ari Imana izivuze kugira ngo Satani nazo zigwanye. Amen. Nshuti y'Imana, madamu yaciye atangura intambara iwabo, mama we niwe yarahari akamubaza ati Prosperi muzojya Bibiliya ko muri Bibiliya yari yatunze yonyene. Hanyuma basaza we akamubwira ati harimo abantu bize, akamubwira ati ntibibaho ntunasubire kubivuga. Ndavyibuka ko kugira ngo hari ivyo bita gusaba irembo. Yego. Kugira ngo bankomeshe banyereko nazo twara umukobwa wabo. Bari bazi ko wacu banyirukanye, bari bazi ko mba kumupfakazi nta kintu ufise. Bavuze ati azotuzanira inka y'inzungu. Natuzanira inka y'inzungu hanyuma atuzanire n'amafaranga atari musi ya miliyoni agomba kudukwera. Kandi ico gihe urumva ko ni 2010. Yego. Yari na mesh. Yari 2010 sorry. Nta muntu yakwaye amafaranga aho hantu. Bayakwa ngira ngo nko mu gisagara n'ahandi. Twebwe umuntu yatanga nk'ibihumbi 500, akoye umuntu yiza agatanga nk'ibihumbi 500 atani ivyinka birimo cyangwa akazana inka. Bo barambwiye ntibambwiye inka, bambwiye inka y'inzungu. Urumva ko ari ukuvyanka. Inka y'inzungu ico gihe bari nko ku mahera ngahe? Ntabwo zari musi miliyoni 2. Yego. Ntabwo zari musi miliyoni 2. Uko basaje inka y'inzu baravuga ati kandi azobanza kubizana byose imbere yuko aza gukwa. Azobanza kubizana. Ufise amezi 3. Yego. Abagiye kusabira irembo ikintu babimbwiye nagiye numvisha y'Imana ry'urugo. Imana iravuga irambwira ngo babwire ngo nta na kimwe ntibaje kunegosiya ngo dukure ko n'ibihumbi 100 ati byose nzobiguha. Niyo yandehereje. Irambwira ngo byose nzobiguha. Ndababwira nti mugende mubabwire ko bihari. Barambwira ati turabwira ko bihari ko nta na furushete ufise. Imana irambwira ngo babwire ko bihari nije nzo gukwera inka y'inzungu nzoyiguha n'amafaranga nzoyakuha. Wow. Nihuse rero umuntu aciye n'uwikira amafaranga makeyi umuntu w'icitwe twahuriye ahantu yumva 300 ncasoza invitation. Dusoza invitation nta kintu mbona mu kwizera pastor arampamagara arambwira ati mwana wanje ivyo bintu by'ibisazi bireke hagarika ubukwe uzobitegura n'inyuma y'imyaka 3. Warayaronde. Ndamwemerera nk'umwubaha ariko ngeze imbere Imana irambwira ngo umuntu naje wumvira nde ntuhindura itariki. Nuko rero ni ntaye ndenda ariko reka ndayicagagure. Hageze igihe hasigaye indwi 3 ni Imana yakoze igitangaza. 3 kugira ngo atakiyu na kimwe ndabona. Invitation warasohoye. Nta nzu ntaki nta ni furusheti ndi kwa mupfakazi ahubwo hari hageze igihe abaza barabihanura bagaca bajyana izara bonye dadi yavuze ngo ni Imana yavuze. Wow. Urumva nta n'ukwezi gusigaye ati hajya afise iki niki nanje naca mu bantu nkumva mu byukuri umengo hari ugucangana ikigo ariko nkumva ijwi ry'Imana ariko ivugana nanje uriya ni wumva ijwi ry'Imana ariko ivugana nawe uzukomere. Ndibuka ko baciye bantumira mu bikorane 2 urumva ivyo narari kubiheza hari mu ndwi 2 zikurikirana indwi ya 3 akaba nco nkora mu mariage. Mbwira Imana nja gufata amasengesho y'ikibwira ngo ntaho nja warampenze. Wambwiye kuzonkorera ubukwe ndamaramaye. Ntaho nja ndiyugarana ku nzu yo ku rusengero nta muntu ari yambonye narabika urufunguruzo nk'umurongozi w'abasenzi ndiyugarana. Imana ituma umuhanuzi azariruka yitwa Matirita araza radodora arambwira ngo Imana imbwiye ngo genda izo gutabarira ku murimo wayo. Wow. Nagiye gutira costume kumwigisha yitwa Patrice ntiwagira namba. Oye kada. Ndagenda shitse muri cyo korane kibikwane cy'amasengesho twitangura ku munsi wa 4 twisonzesha niko Imana yambwiye. Cyarimo amaparuwase menshi cyane. Ikintu shima hari gihe utagira amafaranga ko bafise amavuta. Yego. Ndabwira abakozi b'Imana ngo nubura amafaranga uzobika amavuta y'Imana. Ntuzotakaza amavuta y'Imana kandi uzurabe ko Imana ikwemera. Ibintu bibi kwemerwa n'Imana n'amavuta y'Imana. Ntuzubitakaza. Amavuta rero nyibikaho kandi Imana ishingira intaye. Icyaciye gukurikira ngiye gusoza. Icyaciye gikurikira nuko muri ico gikorana Imana ngeze hagati ndiko ndagenda mu nzira irambwira ngo ndakore igitangaza. Amen. Maze kubimbwira ndindira ku wa 4 burya Imana ntikora ku munsi wa mbere. Imana ikora
ku munota wanyu ya Satani ikora ku kanyuma. Ndavyibuka ku wa kane narindira igitangaza ndakibura, ku wa gatanu narindira igitangaza ndakibura, ku wa gatandatu hari umugabo w'umukire afise inka, adandaza inka anazorora. Yari afise inka atunze nyinshi z'indundi n'indi nka nini y'inzungu ya indi Imana yambwira imwe ngo yumva ijwi niwe yabitubwira, ngo yumva ijwi yicaye mpagurutse kubwiriza ku wa gatandatu muri ico gikorane hari ahantu bita mu Kabona Burundi. Yumva ijwi rimubwiye ngo ujya mukozi wanje. Ndashima Imana yigendereye umuntu itarinze guca mu muhanuzi, byari kugorana. Ujya mukozi wanje agiye gukora mariage, akeneye inka y'ugukwa y'inzungu. Ndagutegetse iriya nka y'inzungu apana y'indundi ijya wakunda yarayifise ari abarije kumuzanira uyimuhe. Imana irakomeye bene data tuzoyizigira. Nagira amabwira ikintu cyakurikiye nuko kubera urukundo yakundiye nka y'inzungu yiwe kandi rifise agaciro, yahise haguruka aravuga ati noguma hano nirijwi noguma ndagyumva, ahita ava mu gikorane arasohoka. Kandi igikorane twagikorera hafi y'ibarabara, akigera mu ibarabara imoti biramugonze. Kubera kutumvira ijwi ry'Imana imugonze, ariko kuko Imana yari ikeneye kwiyo nka ndayironka, imoto naco yabaye, mu taxi moto naco yabaye, nawe ubwiwe naco yabaye, yaravundagaye gusa mu bifu. Avundagaye ngo yumva ijwi niwe yabitubwira riva mu ijuru, iramubwira ngo nutakora ivyo nakubwiye nugupfa urapfa. Yahise agarukaho, je ndi kuri podium, mbona umuntu aje ariruka kuri podium ndiko ndigisha twuzuye mpemu yera, arambwira ngo banzureke. Ndibaza nti naje nkoze ibyaha, Imana nimbikiye nakabanga bimeze gute? Arambwira ngo sengera ndiko ndasha. Nuriko usha kubera iki? Ngo nase kumvira Imana ngo igira inyice, nigenda pasiteri gusengere. Icyaciye gikurikira nuko pasiteri ko aramusengera ngo nta mahoro igeze yumva. Wa muriro wamugumye ko ari Imana ikora akantu kugira ngo ikuzanire igisubizo. Ahita avuga ngo naho musengeye nibiheze, ahita ziwanye ngo nsengera ndamukoze ko yumva wa muriro uraheze. Amen. Acariruka, ndavyibuka ko yayizanye uko twakoreye ibikorana ahantu imbere y'urusengero, umva barubatse ahantu hanini, ibyo bitango nibisangati. Bazibiza ibintu by'ibihunda ariko bakubaka hanini, bagaca basigaza umuryango munini cyane ahantu abantu benshi binjirira. Ndavyibuka ko yayizituye ayizana nk'indiko ndabwiriza, yinjira mu rusengero inka ko ari hasigaye inyuma gucya anye, ayizirika mu rusengero, icinjira irabira, iravuga ngo mo nkunda kubwira abantu ni icabira. Sinzi ko ari Imana bihuje, nahise numva umengo ntiyabiye, nahise numva umenga ni Imana ivugiye muri yanga. Uko yavuze ngo ma mpita numva ngo ndi Imana ivuga igasohoza. Nivyo nahise numva ni kuri podium, abantu buzura mpemu yera, imbaraga z'Imana ziramanuka. Urumva umukozi w'Imana arosa inka arayizanye inka nini, kandi muri bo harabari babizi kwikeneye inka nini y'inzungu. Urumva ngirira utuko bibaza bamabukwe n'ibindi. Pasiteri yahise avugishwa, urazi ko ntabwo ubaye umushumba ukunda kuvugisha, ahita avuga aravuga ati Imana iravuze ngo umuntu wese ari hano yitange. Baratanze batanga miliyoni 5. Utagira konte yuguruza konte, jewe nagiye nta gihumbi ifise na costume arizo ntiyo, bampimira kuri podium, bazana batayeri bampimira kuri podium, bose bava ngaho bakoze bije ya mariage byose. Nagira nkubwiza ukuri nabonye Imana hasigaye indwi imwe mugire mariage. Kwikwane cya kabiri Imana yacinkorera ibindi impamwe vy'umugeni byose. Nibuka ko naciye mpamagara abantu baje gusabire mu, ndabwira ati muze mutore yanka kuko baje bayinduganira barayinzenira, muze mutore yanka muyitware na ya mafaranga yabonetse barayatwara byose. Babitwaye kwa maboko barakanguka ati turivuguza kuvyo twavuze. Basi bawemewe gutyo, mbanemewe gutyo. Noneho maboko aravuga ati Imana ikoze ibi kuko yaramenya amakuru kuni yabikoze. Ati zo nabatunga, ati mukobwa wanje eja ku mukozi w'Imana. Bahita hari Imana irebe ikintu ngo yemeza abantu, nawe izakikuremera ibemeza. Amen. Naho rero nashaka kurangiriza, twakoze mariage nziza, tubaho neza, Imana iratuzigama. Madamu turi kumwe tugenda tubona ibitangaza by'Imana. Murafise abana? Dufise abana, nyuma naje kuba pasiteri. Ntabwo ari byo nirataniye ataho nkira umukozi w'Imana. Imana ishingira intahe kandi ikoresha, nifuza kuzoshika mu bwami bw'Imana. Ariko twaje kubibona turonka abana
abana batatu, imfura yitwa Beteri, wa kabiri yitwa Dondive, undi yitwa Gloire. Abo rero ni umugisha Imana yaduhaye. Nyuma Imana yatubwira ko tuzova mu Cankuzo tukaba mu Gisagara, ubu turi Bujumbura, turiko dukora umurimo w'Imana. Ndi umwungere wa Ministère de l'Unité, Compassion et Repentance. Mukorera he? Dukorera hano muri ville, niho dukorera hafi ya Anglikane. Niho dukorera umurimo w'Imana. Imana irikira twagura, Imana yagiye duhuza n'abantu, aho twari tuzi ko tutokwicarana, ubu twicarana nabo, badusaba audience, tukabona ari Imana yavuze. Rero narishaka kuvuga ko imvugo y'Imana, ikintu Imana yavuze kuri wewe ugiha agaciro, nubwo uri kuraca mu bihe bikomeye, ntabwo ikintu Imana yavuze kizokwijana. Imana yabwiye Yeremiya ngo ndindi ijambo ryanje. Wabibonye ukurundi ndindi ijambo ryanje, ni Imana ndindi ijambo ryayo. Twarabonye Imana yambwira ngo izombyibusha. Ico gihega naratambuka menga ndakantuka kanyugunyugu, ariko mu byukuri nabwiye ko ukuvyibuha siko Imana yageje ko hageze igihe ndayisaba nti gabanya, nkatambuka gatatu nkatangura guhezera, ikanira gutambika isirimba, Imana irangabaniriza. Je ndi umugabo usobanutse, ndabona ntaco mbaye, meze neza, ndafungura, ndaryama, meze neza. Ningaruka rero nzobashingira intahe ukuntu hageze igihe turi mu butayu, tukagurisha imatera, nkaja kugura umukaze, umukeka ahantu bita mu Gisyo. Hanyuma Imana ikiranyigisha, mu nyuma Imana iza kutugirira neza, Imana iradushoboza. Yesu abahezagire. Amen. Ndi naye ndabemereye kuno nagwaje umugore amezi 6, amezi 6 yose ari mu bitaro, ibintu bikomeye cyane, baranamubika. Kumbure iyo naye natuzoyiganira ko Imana yo mu ijuru ibahezagire. Amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Murakoze namwe ndabashimiye. Turishimye cyane kubana namwe. Urumva ko mutwemere n'izindi ntahe inyuma, nibaza ko vuba ariko uzoca tuzishikiriza abakunzi bacu, kuko turafashijwe, ndazi ko nabo bazofashwa. Rero nshuti bagenzi mwadukurikiranye, ndabasavye ntimwibagire kugira like na share na subscribe kugira ngo izo ntahe zose zizokurikira zizobagereho vuba. Mwarahezagiwe cyane.